narabwiye ko nzuzi ndakata nkatanga udupariti duto duto kugira ngo dushobore kugira, kuko nabonye yuko ntabwo mubiraba muraba atuntu dukeya mugaca mubisiga, kandi aho byari bikomeye akaba ariho musiga. Ariko nabasaba yuko mwagerageza mukaraba video yose. Bene data ndababwiza ukuri, ikintu hari ibintu biza kenshi nuko dusanga nyine dusanga hari ukuntu hari igihe ukiza ku maso ugasanga tuko turitaho ibintu bikenewe, ariko ndababwiza yuko iba ari ibyo bintu bikenewe bituma bishobora kugufasha no mu buzima busanzwe ugashobora gutahukirwa ivyo uri kurwana navyo, kuko turazi muri kino gihe hari intambara nyinshi ziri ku bantu b'Imana ariko badashoboye gutahukirwa iyo ziriko zirava. Muri kino gihe Satani akora ku rwego rudasanzwe, ku buryo n'indwara zitandukanye agiye atera indwara zikomeye, abantu ariko barapfa bicwa n'indwara zikomeye, ariko atari indwara zisanzwe, ariko ari indwara zavuye kuri Satani aza agateragira abantu. Ugasanga abantu benshi bakubirwa baja kwa muganga, ariko nababwiza uko sindabwiye ngo ntumuje kwa muganga, ariko ugasanga ari ibintu bitegezo gusaba gusengerwa. Rero niyo mpamvu ibi vyose mukwiye kubikurikirana mukavyumva, kugira ngo umuntu wese amenye intambara ariko aragwana nayo, amenye intambara ariko aragwana nayo n'ukuntu akwiye guhagarara. Turiko turavugana rero muri kino gihe ukuntu umuntu dukwiye kuba maso, muri kino gihe ukuntu dukwiye kuba maso bivaye n'ahantu henshi, kuko sinababwiye nabo twavuganye turako tutanga kuvuga ku by'amashengero, ariko si amashengero gusa, haba amashengero bariyo, haba mu buzi dukora busanzwe bariyo, haba mu mashuri bariyo, haba hehe bariyo, kuko Satani yatangatanze ahantu hose, haba mu kibano hose iratanze, kuko Satani yatanze mission ku buryo bwo kuburagiza umukristo ahantu hose ari, ho kumunaniza mu buryo bwose mu buzima cecene bafatira ku buzima busanzwe, akabananirizaho. Ugasanga ari abantu benshi bari mu kwidodomba, abantu bari mu kwidodomba, abantu bari mu kurira, abantu bari mu kuvuga ngo mbega mana si wabimbwiye. Ahubwo kino kubwira mwene data, wowe uhagaze neza, gerageza uburyo bwose bwo guhagarara, kuko iki gihe turimo si gihe uvuga ngo urigwanirira, ntabwo wigwanirira, ahubwo urahagarara neza, Imana akaba ariyo ikugwanirira. Mu kugwanira rero nta kundi nuko ukwiye guhagarara n'Imana, kuko ijambo ryo ratuvuga ngo mbega Imana iri mu ruhande rwacu, ngo mbega umubisha watugwanya ninde. Rero nimba Imana iri mu ruhande rwawe, nta muntu umwe ashobora kugwanya, ariko gwana neza, ugwana kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwawe, kuko ufyedutse na gatoya Satani aragufasha. Rero mu kino gihe intambara ziriko ziragwanwa no kunaniza umukristo muri ubu buzima busanzwe. Ubuza busanzwe hakunaniza mu buryo bwose kuburyo atakenda kimugira ushobora gufata. Ikindi intambara uri burwane kugira ngo utsinde nuko uhazwa n'ukuri. Ugahazwa n'ukuri. Ukuri bikaguhaza, utari kurara umwana w'umuntu, utari kurara ngo bari barandaba, utari kurara ngo bari barantwenga, ugahazwa n'ukuri. Kuko nivyo niwamara guhazwa n'ukuri bizotuma utidodomba, bituma utava mu nzira yayo, mu nzira y'Imana, bituma utidodomba, bitume utaba ahantu ho kwiganyira ngo sano nk'uburyo bwo gufata. Kuko agomba kunaniza umuntu w'Imana ku buryo amunaniza, abahantu ho kwidodomba, abahantu ho kuba hababaye, abahantu ho gahinda, kugira ngo amufatire mu iyo nzira. Sana ariko ahagura ku rwego rudasanzwe, ahagwanya umukristo, nta wundi muntu ariko ahagura kuragwanya. Ntazoza kugwanya umupagani, nta kugwaniriza. We yamaze kukwifatira aguha ivyo yishakiye, kunaca kurondera, kuko nacavuga ko wari kwaragwanya, ariko gwanya ko azogenda muri bwa bwami bwiza yavuyemo, uko arazi vyiza biriyo. Rero muri ico gihe n'ubwami bubiri buriko buragwana, hari ubwami bw'Imana, hari ubwami bwa Satani. Rero ikibabaje abantu b'Imana,
muri kino gihe abantu b'Imana ahubwo bariko baragwanyanya, ugasanga mwene so niwe ariko arakugwanya, aho kwa mwe kugira ngo dufatane, ahubwo kugira ngo tugwanirize hamwe, ahubwo jeje ngwanya mwene data nawe akaza kangwanya. Yesu Kristo turengere cyane. Murabe ukuntu mutariko aho mwaterewe. Umuririmbyi mugenzi we agwanya mwene we, agwanya mugenzi we. Nico gituma niyo Satani yaje akura umwe mu bantu, umwe bamaze kuvaho, abantu bagatanga kwankana, abantu bagatanga gushuhana. None Imana yaza muri mwebwe hari imitima ingahe? Abantu ni babiri. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo hazo hakoraniye ngo babiri canke batatu bari mu izina ryanje, nanje nzururuka mbane nabo. Kubera igitorero rizima rirengamwo batatu, rikarengamwo babiri, Imana idashaka kuruka muri bo. Nuko imitima yabo idahuye, nuko bamaze atabumwe bafite. Rero menya yuko igituma Satani misiyo yafite bo bariyunze bameze uko, kandi abikora n'imbaraga nyinshi. Ariko twebwe ntabwo dukora, niyo Imana witumye umuntu kugira ngo uzokore no kunyinyurana, kuko abamwe intambara zikomeye ukanyinyurana kugira ngo uzotebe uze ukora umurimo w'Imana. Ariko Satani babikora n'umwete mwinshi, kandi babikora bikunze bagaheba n'amagara yabo. Ariko uzi yuko bakoze Satani amasengesho basaba gukora, bakora amasengesho yo ku rwego rudasanzwe, ariko ugasanga abantu b'Imana n'igice c'umunsi cyonyene kirakugora. Nta mugaco uva ngo kuragwana, intambara kuragwana ni intambara yiyi. Imana yo mwijuru turengere cyane. Rero ndababwira ko dukwiye kuva hasi tukaba maso. Mwene data haguruka ufata ukuboko mwene so, umufata ukuboko umusengere. Nawe umufata n'amaboko. Wamuririmbye fata mwene so umusengere, fata umurongozi wanyu, nawe ufata basenzi, mufata abarongozi banyu mu basengere, mufata abaririmbyi mu basengere, mufata abakozi b'Imana mu basengere, abahanuzi mu basengere, kugira ngo mubafate amaboko. Kuko turazi hano n'igihe kenshi usanga abakozi b'Imana bagwishwa n'abakristo. Abakristo bagwishwa abakozi b'Imana. Uti gute? Hashobora kuba umukozi w'Imana Imana yagiriye neza, ugasanga n'umukozi w'Imana by'ukuri abirimo, ariko ugasanga agwishijwe n'abakristo. Uti gute? Ugasanga abakristo kumufata ngo bamusengere, ugasanga kumvuga naga pastor wacu yo n'umuntu mwiza, pastor wacu n'umuntu ameze neza, akora nuku, ugasanga baguma vuga neza, ariko kumufata kumusengera kujya kuntu umuvuga uri kumuha Satani, kuko hagera igihe nawe akibona ko umuntu akomeye, yamara kubona ko umuntu akomeye akabaguye. Kuko turazi yuko nimba ushaka ko ukomera Imana ikagushira hejuru, nuko ukwiye guca bugufi ukagenda hasi, Imana karija hejuru yawe. Rero muri kino gihe tuzi neza yuko abantu benshi, Yesu gaturengere cyane, bishwe nuko na bene se, ukumva uwundi usanga avuga ati no mu ishengero ryanje baranze yuko ndi umuntu mwiza, bazi ko mfite amavuta, bazi ko ndi umuntu nkomeye, bazi. Ndakubwiye bajya bose baguye, bajya bose basubiye inyuma, barya baguye bagwishwa na bene se. Iyo benshi bataje bafite izindi misiyo, canke hariho benshi baje abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana by'ukuri, ariko benshi bamwe bapfira ku rugamba kuko babuze abafasha kugwana. Harimwo baje bagafatwa n'abadayimoni binjira biyambitse imibiri y'abantu ngo n'abantu, ugasanga bashitse mu bikorwa by'Imana, abo gasanga baje kuri misiyo bone batembagaje itorero rigatembagara. N'abandi baje abakozi b'Imana by'ukuri beza, ugasanga baraje kubwo gushigwa hejuru, n'abandi nabo agaca yishira hejuru, agatanga kubona ko umuntu adasanzwe. Yamara kubona uko, kuko ijambo ry'Imana tubwira neza ngo nta icubahiro c'Imana ngo nta wundi muntu bazogisangira. Rero nimba ugiye ugaca kuza gusangira icubahiro n'Imana,
yigushira hasi, yamara kugushira hasi afatwa n'abadayimoni agatangura gukorwa ibitakora. Iryo torero Satani akaba rifashe rikamera uko tangwa kurikoresha. Abandi ugasanga niba abandi baje bafite za misiyo zabo bakoreshwa na Satani, abo bari kumwe na wa mugwi nababwira, ugasanga bari muri wa mugwi nababwira bakaza, niba abandi batigeze bakizwa, niba abandi baje bifitiye misiyo bakaca baza bagakora binyegeje, none umundi Satani akaca bakoresha, bakaca bafatana bagakorana, ukazosanga niba abandi nizana amafaranga tubasengera umugisha, niba abandi zana ibi nibi mugende uku nuku mutazi ibyo ariko arakorera, none ngo baza ngo basengeye Imana ngo basengeye ngo ingwara ngo zirakize, ahubwo basizemo ibindi bintu. Abo nibo bariko barakora muri kino gihe, kandi nibo bafite abantu benshi, kuko kino gihe abantu benshi barizwa mu kugira ngo bironkere ibya hano mw'isi. Rero Imana yo mwijuru, ndababwira bene data, nuko Imana yo mwijuru kudufungura amaso, ikagufungura amaso kugira ngo ubone aho igihe kigeze. Yesu Kristo turengere cyane, kuko iki gihe reka Imana yagufungura amaso ukabona igihe aho kigeze. Mwene data wacu ufuka mukavuga uti Mana mbabarira ubusamazi nasamayemwo, ugaca utangura gukorera Imana vy'ukuri, ugahaguruka, kuko akanya gasigaye n'akantu gato cyane kugira ngo Yesu kaje tuze gutora itorero. Rero twariko turavuga uko ingeso zononekaye mw'isi, ariko tumaze kuvuga ko imigwi yari imigwi itatu. Iyo migwi twarayivuzeho. Rero muri ico gihe tuka dushobora ku murongo wa kane avuga ngo muri ico gihe hari bigitaya mw'isi, no mu gihe co hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana nabo abana, nibo babahizi ba kera babaye barurangiranwa. Yesu Kristo turengere cyane. Nuko haraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mw'isi, kandi kw'ivyiyumviro by'imitima yabo byamugoreye gukora ibi gusa, ntagihe uhoraho yicuza ico yaremeye umuntu mw'isi, bimutera intuntu umutima. Yesu Kristo aturengere cyane. Bene data, iki gihe cari igihe cyo kuvuga ku gihe ca Nowa. Rero muri iki gihe ca Nowa nico gihe natwe turiko turasohoramo mu kino gihe Imana iriko yicuza ico yaremeye umuntu, ibonye biriko bira mw'isi, ubonye ubutinganyi, ukabona abantu bihindura uko Imana yabaremye, yari umukobwa akigira umugabo, yari umugabo akigira umugore, ugasanga ibintu biriko biraba n'ibiyoberane, ibintu vyakogwa mu minyegero, binyegejwe bikorera ku mugaragaro, ibintu usanga biteye ubwoba, abantu benshi bikogwa mu maso, ugasanga bikogwa umengo ni ibintu biri binezereje, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba, wagenda ukavyiyumviraho ukumva ko agahinda. None bene data, nimba uri umuntu muzima wabiraba ukumva ufite agahinda, Imana yo yifite agahinda kameze gute? Imana yaremye umuntu, ugaca ubona yuko birabera mw'isi, urabona ko hari akanya kagisigaye Yesu ataraza kuza gutora itorero. Niyo mpamvu mwene data, ukuri kurumva n'amavideo wari ukwiye guca bugufi ukihana, utarakizwa akegera akakira umwami n'umukiza kugira ngo amubere umwami mu bugingo bwe. Nuko dukwiye gufata Yesu Kristo akatubera umwami mu buzima bwacu, akaba ariwe turongora muri kino gihe aho turiko turagenda hose, kuko kino gihe Imana iriko iricuza ico yaremeye umuntu. Niyo mpamvu kubwo Yesu Kristo yibuka agahinda yagize, yibuka umubabaro yagize ku bwawe nanje, niyo mpamvu agerageza agahagurutsa urugero ati genda umbwire bariya abantu hari igihe havamwo n'umwe. Aguma agenda ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo itebe gisezerano wari kurindiriye abantu kugira ngo bihane. Rero mwene data, irakurinde kugira ngo wihane. Rero ntuwice amatwi yawe, ahubwo haguruka wihane. Utaravye umuntu muri kino gihe, hari abantu benshi bariko banka kwihana, kuko umwe akaza akavuga ngo yaye ngo naka yamenye ivyanje yansuzugura. Hari benshi bakora amafuti menshi bakanga no gusaba imbabazi, kuko bazi ngo bavuga ngo tudasaba imbabazi ko no kuri yansuzugura ngo yagira. Ariko ntabwo mwene data, ntabwo wagusuzugura, ahubwo wowe kiza ubugingo bwawe. Keza ubugingo bwawe
kiza ubugingo bwawe. Yesu Kristo aturengere cyane. Yesu Kristo aturengere.